twama dutangura tugira duti ibihe vyiza kuri buri umwe wese agenda kwirikirana runo rubuga rwacu rwa YouTube. Nk'ibisanzwe uru rubuga rwacu kwiharije kubazanira ivyiza vy'igihugu nk'ivyo muba mwagiye mudusaba mu makomantere canke mwaratwandikiye tukagenda tubibaronderera. Benshi mwagiye mutwandikira mudusaba ko twoshobora kubazanira ibisagara bishika kuri 10 canke imiji iri muri ya makomine mashasha duherutse kuronka agera kuri 42. Aho turavuga intara zitanu duherutse kuronka. Ivyo vyose rero tugiye kuba tubazaniye amakomine agera kuri 10 mu makomine 42 dufise mu gihugu cacu c'u Burundi. Wogiye kubana natwe ugiye kumenya imiji igera kuri 10 ya mbere iri muri ano makomine. Mukomeze kubana natwe, ushobora gutanga iciyumviro muri commentaire cyangwa ugashobora kuvuga ati hariho ikarite mutashoboye kuvuga muri no komine, kuko tugenda tukubarira buri komine yose twabateguriye n'amakarite agenda arimo, ariko nituza kukubarira yose, ariko wowe nyene muri commentaire aza kuvuga ati erega nino karite irimo niyi mugenda mutubarira, kuko hariho natwe aho tudashobora gushika, kuko murabizi yuko umwamaze kuba umuryango natwe. Twibutsa ko ushobora gukora subscribe cyangwa ugagira j'aime kugira bizohore bigushikira ubwa mbere na mbere. Tudatevye turagenda duhera ku mwanya w'10, twongera tubibutsa ko mushobora kudukurikirana ku mbuga zacu zitandukanye, aho hose ni BNB yacu. Mushobora no kubisangiza inshuti zanyu, ivyo dukora vyose ni kubwanyu. Twibutsa ko hariho aba bafise ibibazo bitandukanye bashobora kubidushikiriza nko kubamenyekanisha nk'ibintu bitandukanye. Tugende duhera ku mwanya w'10 tuja ku mwanya wa mbere mu miji igera kuri 10 ya mbere myiza mu gihugu cacu c'u Burundi. Turagenda duhera ku mwanya w'10 aho tuhasanga komine Kayanza. Ino komine Kayanza neza na neza ikaba iherereye muri Butanyerera, mu ntara ya Butanyerera yagutse. Ino komine ikaba ari imwe mu makomine afise imiji myiza cane. Ino komine ikagira amakartie atandukanye. Amwe mu makartie twabateguriye ari muri ino komine ya Kayanza. Ikabigira amakartie nka Kirema, Kumahangare, Gitaramuka, Kujya Bami, Kurubaho n'izindi nyinshi. Mushobora gushiramo n'izindi mu byo mwamuzi twe tutashoboye kudondagura. Turagenda tubandanya ku mwanya w'9. Ku mwanya w'9 turasanga ikomine ya Rumonge. Ino komine ya Rumonge ikabiri neza na neza hari mu ntara yagutse ya Burunga. Ino komine nayo ikaza mu makomine meza cyane dufise mu gihugu cacu c'u Burundi, afise umuji myiza cyane. Ino komine ya Rumonge ikagenda igira imiji itandukanye. Turavuga nka quartier izwi cyane nka Mugomere, hariho quartier izwi cyane nka Kanyenkoko, hariho amakartier avuga cyane nka Kavumu, Iteba, Kavumu, za Centre Rumonge cyangwa Ibe n'izindi nyinshi gose. Aho akaba ari neza na neza muri komine Rumonge. Tudatinze turagenda tubandanya ku mwanya w'8. Ku mwanya w'8 turasanga intara izwi cyane nka Cibitoki. Ino Cibitoki nayo ikagira igisagara ciza cyane. Igisagara gikonze kuba givugwa gose ko naco ari kimwe mu bisagara vyiza dufise mu gihugu cacu c'u Burundi, ndetse kikaba kiri muri komine Rugombo. Ariko no mu tundi turere hakagenda haba utundi tuji dutandukanye two muri iyo komine ya Cibitoki. Turagenda tubandanya ku mwanya ugira 7. Ku mwanya ugira 7 turahasanga ikomine ya Makamba. Ino komine ya Makamba ikabije ku mwanya ugira 7, ikabiri neza na neza hari muri Burunga yagutse. Ino komine ikagira nayo umuji mwiza cyane urimwe ama etage, urimo ibintu byinshi bitandukanye bidandazwa ndetse n'ibintu mva mahanga. Ino komine igenda igira amakartie azwi cyane, hakaba hari amakartie nka Nyaburumba, Rugarama, Gitwa, Centre Ville Makamba n'izindi nyinshi cyane. Izi ni zimwe mu makartie akunze kuba azwi cyane mu ntara ya Makamba. Ushobora kugenda ushiramo nawe ukavuga ati hariho n'izindi myibagiye, ukagenda ushiramo muri commentaire kugira tugume tubana namwe. Turagenda tubandanya ku mwanya ugira 6. Mwanya ugira 6 haraza ikomine izwi cyane nka Muyinga. Ino komine ya Muyinga nayo akaba ari imwe mu makomine meza dufise mu gihugu cacu c'u Burundi, afise umuji munini ndetse kandi wagutse urimo n'amazu meza cyane. Ino komine ya Muyinga ikabiri neza na neza muri Buhumuza yagutse. Ino komine igenda igira amakartie azwi cyane nka quartier Gasenyi, quartier Kizungu, quartier Mukoni, Giswahili, Kinyota n'izindi nyinshi cyane ziri muri kino gisagara ca komine Muyinga. Turagenda tubandanya ku mwanya ugira 5.
Imbere yo kubandanya ku mwanya ugira gatanu twibutsa ko abantu mugenda mudukurikirana kuri runo rubuga rwacu rwa YouTube rwa BNB yacu ko mushobora gukora subscribe kugira tuzore tubana buri gihe. Ushobora gutanga iciyumviro muri commentaire cankwe ico twoshobora kukuronderera, kandi ushobora no kuvuga ati muri ibi mwagiye mutanga ndongeye kwiki, ibi mwagiye mutabishiramo navyo biriyo turabifise muri no commune cankwe mu ntara yacu, ivyo vyose tukagenda tubisangizwa namwe. Ushobora gukanda like kugira bizore bigushikira ubwa mbere, ushobora no kubisangiza inshuti zawe. Tugenda tubandanya ku mwanya ugira gatanu. Ku mwanya ugira gatanu turasanga commune Ngozi. Mu bisagara vyiza dufise mu gihugu c'u Burundi turahasanga ikomine ya Ngozi. Komine Ngozi kabiri neza na neza muri Butanyerera yagutse. Amwe mu makartie meza igisagara ca Ngozi kigira harimo nk'amakartie azwi nka Kinyami nayo ikagira Kinyami 1-2 kugenda. Turagenda hariho n'ayandi makartie azwi cyane nka quartier Gatwi, hariho quartier Shikiro, Rubuye, Swahili n'izindi nyinshi cyane. Izo zose mushobora kugenda muzandika muri commentaire kugira tubane buri gihe. Reka tugende twibandaniriza ku mwanya ugira kane gushaka ku mwanya wa mbere. Ushobora kwibaza ati mbega nizahe komine nziza zisigaye kuva ku mwanya wa kane gushaka ku mwanya wa mbere. Ku mwanya wa kane turagenda tuhasanga ikomine izwi cyane nka komine Mugere. Ushobora kuvuga Mugere beshi bakabura aho uvuze, ariko neza na neza ni mu ntara ya Bujumbura yagutse. Ino komine ya Mugere ikaba irimo amakartie atandukanye menshi cyane y'Ibujumbura. Hakaba harimo quartier izwi cyane nka quartier Gasekebuye, hakaba harimo quartier Nyabugete, quartier Kinindo, Musaga, Kanyosha, Ruziba n'izindi nyinshi cyane gose. Iyi ikaba yahora yitwa komine Muha, ariko ubu ikaba yagiye guhindurirwa izina muri no ndiganizo shasha tugiye kujamo. Iyi ikaba yitwa komine Mugere ubu gushika ubu. Turagenda tubandanya ku mwanya ugira gatatu. Ku mwanya ugira gatatu mu miji dufise mu gihugu cacu c'u Burundi myiza cyane turahasanga ikomine izwi cyane nka komine Ntahangwa. Ino komine Ntahangwa nayo ikabiri neza na neza muri Bujumbura yagutse. Ino komine akaba ari mu makomine meza cyane dufise mu gihugu cacu c'u Burundi. Ino komine nayo ikagenda igira amakartie atandukanye nka quartier Miriwari, quartier Kigobe, quartier Mutanga, Carama, Kamenge, Kinama, Kajaga n'izindi nyinshi cyane. Iyi komine ikagira ivyiza vyinshi cyane muri kino gihugu cacu c'u Burundi. Tudatinze turagenda tubandanya ku mwanya ugira kabiri mu makomine dufise meza cyane mu gihugu cacu c'u Burundi. Ndavuga muri ya makomine 43 dufise kugeza ubu. Ku mwanya ugira kabiri, mwanya ugira kabiri turahasanga komine Gitega. Ino komine Gitega akaba ari neza na neza mu ntara ya Gitega yagutse. Ino ntara ya Gitega nayo ikagira bimwe mu vyiza vyinshi cyane, ikagira amahoteli, ububare, ibintu vyinshi cyane. Akaba ariho hantu habarizwa n'umugwa mukuru w'igihugu cacu c'u Burundi wa politike. Ino Gitega ikagenda igira amakartie atandukanye, nayo ikagira amwe mu makartie azwi cyane nka quartier Bwoga, quartier Senari, quartier Nyabututsi, Karera, Rango, Shatanya n'izindi nyinshi cyane za Masanganzira. Ushobora kugenda ushiramo naho ukavuga ati ino quartier mwayibagiye. Ivyo byose ukagenda wandika muri commentaire, ndetse ari huba hose ushobora kugenda utubarira n'ibindi vyinshi tutabatuzi vyo muri iyo ntara ubuhereyemo cankwe ikomine. Turagenda tubandanya ku mwanya wa mbere mu miji ya mbere dufise mu gihugu cacu c'u Burundi mu makomine. Turagenda tuhasanga ikomine ya mbere iza ku mwanya wa mbere mu gihugu c'u Burundi nziza. Turahasanga komine Mukaza. Iyi komine Mukaza ikabiri neza na neza mu gisagara ca Bujumbura muri kapitale nkuru y'ubudandaji. Iyi akaba ariyo ntuze ya mbere ifise umuji wa mbere mwiza cyane. Iyi niyo komine ya mbere nziza cyane, ikagenda igira amakartie atandukanye nka quartier Kiriri, Rohero, Asiatique, Nyakabiga, Buterere, Sororezo, Bwiza, Zajabe n'izindi nyinshi cyane. Izo zose ziba zisigaye uragenda uzandika muri commentaire kugira tubandanye tubana buri gihe. Tubashimira mwe mwabanye natwe, mukomeze gukora subscribe mudusangiza n'ivyiyumviro kuko muri n'abantu bacu. Ciao ciao, turabakunda.